bari abantu bituma mu bitari rumva ni n'ikibazo hameze nko muri tuwarete. Iyo ugeze muri aka gace by'umwihariko mu mazu y'ibitangire atabamo abantu ndetse no mu bitari no mu mashyamba, iyo uhageze usanganizwa n'amazirantoki anyanyagiye hirya no hino. Icyo kibazo cyo kwituma mu mazu cyangwa se muzanabibona wenda no kunzira ugasanga mu nsinzira abantu bitumye, icyo ngicyo ni ikibazo cy'ingeso mbi y'abantu, aho kugira ngo yisuganyiriza ahakwiriye aho abonye hose akaba yajya kwisuganya. Ni ingeso mbi iri mu bantu, kandi nanone n'inshingano zacu kugira ngo duhindure iyo myumvire, duhindure imitekerereze, bumve yuko bigira ingaruka cyane ku buzima bwabo ndetse n'abandi. A few moments later. Barundi kazi ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose mu ngo zanyu, hatahe amahoro. Hama uno munsi nashaka turabire hamwe ukungene je gushika no munsi sindatahura ukungene inyanka Burundi, abantu bita ngo bakunda Burundi, ngo barabuvuganira ngo Burundi kugira bigende uko nakuriya, bagaca biheka kuri babandi bene wacu bahari hakurya y'Ikanyaru hariya bafise ingeso hariya Isodomo na Gomora, babivuga kwera mu shira imbere ubutinganye hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Indirimbo yanyu ikama ari mu Burundi nta mazi, mu Burundi nta matara, ntaki. Mugabe mbere yuko ngomba ndabagaragarize ko ivyo muvuga muko murabesha, kandi kenshi je nama nababwiye abanyarwanda bavuga ikintu kiba kiri wabo bagaca bagihindukiza bakagishira igihugu cy'u Burundi. Ikindi nama nibaza ni kubereka abanyarwanda misi yose muko muravuga, iyo muriko murakora ikintu c'iterambere mu gihugu cy'u Rwanda muca muza kwikompara ku gihugu cy'u Burundi. Ansha byose nkweretse iri funguro rivuye BJ rivuye mu baturanyi bacu Kwe kimuca muza kwikompara ku gihugu cy'u Burundi, aho no haca hanyerekera ko igihugu cy'u Burundi kibaraje ishinga kandi munagitinya. Nkongera nkagira ko nza ndabamenyeshe ko mpava nishura ikibazo nabajijwe kandi maze imisi mbazwa kivuga giti Fleury le patriote. Ni kubera iki wewe umengo usa n'uwibasiye u Rwanda? Ico ni kibazo maze imisi mbazwa mu makomantere, inbox n'abantelefona. Ni nimero zo mu Rwanda zikantelefona, we nibiki kumengo ubangamiye igihugu cy'u Rwanda? Sindakibangamiye. Inyishu mubane nanje muraza kwibona inyuma y'ikiganiro, ndaza kubishura ndabaho umuco ndababwira igituma nahagurutse kugwanya ababigira ngo bakunda igihugu cy'u Burundi mu kugicoza no mu kugicafuza, bifadikanye na mwebwe abo hiyo hakurya ya Kanyaru. Ndaza kubishura ndabaho umuco ikiganiro gihetse kumwisha. Rero ngomba ndababaze banyarwanda, mweke igihugu cy'u Rwanda giteye imbere gusumba igihugu cy'u Burundi, kumva igihugu cy'u Burundi gikenye nkuko mubivuga mwebwe mugo tw'abarundi twatse igihugu cy'u Burundi gitunze kandi gitungishije benshi kandi ku rugero rushimishije. Ngomba ndabibarize, nimba mu Rwanda mutunze abanyagihugu bakobarizwa aya maganya abanyagihugu kibazo c'amazi, mu Rwanda nta mazi, mureke kubesha. Uburundi bufise amasoko menshi arenga ibihumbi n'ibihumbi, kandi aho ugeze mu gihugu cy'u Burundi ushe guteka ibiganza ukanwa. Mu Rwanda mwoyanwa? Mu Rwanda kwanza mufise amasoko yayo, mufise amasoko yitwa gute? Mwihayiki mwihayiki. Reka rero kugira sindabicisha amajambo, tubanze turabire hamwe aya marira y'abanyagihugu ku kibazo c'amazi. Mu Rwanda nta mazi mugira, mugaca muzana ivyo bibazo vyanyu mugaca muza kuhindukiza ku gihugu cy'u Burundi. Reka turabire hamwe rero kugira kuko nababwiye ati jewe simeze nk'abandi bavuga ibintu ata fact batanga. Fact ndazibaha, ndabereka ko mu Rwanda ata mazi ari ngorane, ndabeke mu Rwanda kata matara, ndabeke mu Rwanda reka sinigwa ndamena amabanga muraza muragenda muraraba igishikirira twagiye. Hirya no hino mu mujyi wa Kigali by'umwihariko mu karere ka Gasabo, kugira ngo abaturage babone amazi bibasaba gukora ingendo ndende. Ni ikibazo bavuga ko bamaze hafi cy'umweru bahura nacyo, aho ijerekani imwe irimo kugura amafaranga ari hagati ya 500 n'igihumbi. Ikibazo cy'amazi cyabaye ngume
kuko tumaze urebye icyumweru kigiye gushira ubu injerekani umunyonzi yizanye umuntu yizanye ku mutwe ni amafaranga 500 noneho waba ukoresha nk'injerekani nk'icumi ugasanga ni ikibazo kiremereye. Amazi n'aya ahantu hose kuko iyi karitsiye nta mazi igira ntayo pe biba byatuyobeye twabuze uko tubigenza n'abantu bari kuvoma ahantu kure cyane injerekani noneho ngo ni 1000 amazi twayabuze pe. Mpore n'ukuri none ingaruka z'iryo bura ry'amazi mugira ni izihe? Ingaruka ni nyinshi nk'ubu ntago washaka gukora imirimo ngo ubone amazi ukoresha nk'ubu nanjye nayabuze burundu n'ejo naraje utwo bazanye n'ubu bamwe baziraja nabuze n'injerekani n'imwe. None mutagira amazi muteka gute canke mukinjika gute? Ni mucoga ni mu mesura bimeze gute? Kurya biragoye, gukaraba kugira gute kumva ko ari ikibazo kubera amazi kuko naho twagiye kuva amazi duca 600 700. Mu Burundi nta mazi mugira, mu Burundi nta mazi mugira. Barayamaze bati tutosora agatosi kari mu jisho rya mugenzi wawe mu ryawe hari ikigiga. Eka noneho mu Rwanda ikitaguhitanye kiraguhita. Abahora bakora akazi ko guseha abantu n'ibintu ubu bace bavyungukiramwo, ubu abataxivero bibereye mu vyunguka. Umviriza Mambe twavuye mu kunyonga twatwaraga abagenzi turavuga ati rero amazi yabuze duhitamo kujya gutwara amazi tuyashyira abaturage. Ijerekani ni 1000 makeya ni 500 muri karitsiye nyine nk'ubu ngubu yenda biterwa n'ibirometero umuntu aba yakoranye nk'ubu ngubu nko kuyageza kuri Yerika ijerekani bari 1000 makeya ari 700 ariko nibura nko kugira ahangaha ku rwibutso cyangwa iruguru ku gasoko ni 500 na 700 nyine ijerekani turi kuyagura 100 cyangwa 50 nyine tu nuvuga ngo ikiguzi cya 500 n'igihumbi nuko natwe aba yatuvunye tuyasunika tuyashyikiriza abaturage. Ibibazo bibandanya ibibazo amazi none yagiye ryari ganshuti yanje hamwe mufise amahoteli n'amapartema biraborohera bigenda gute? Abakiriya nibako barabata bakigira handi. Amazi yagiye ni mugoroba kwa 6 nko mu masaa 11 kugeza amaginga yangaya tugeze kwa 4 ntago turongera kubona amazi. Twakoreshaga amazi yo mu bigega na yarashira kugeza amaginga yo ubu turabona ko turi kuzana imodoka turi kuvomera imodoka tukuvomera ibigega ubwo abakiriya tunafite hano ikibazo cyabaye ikibazo cy'amazi. Ingaruka dufite kugeza amaginga ya nk'abakiriya dufite hano muri apartment barimo barasohoka twagashaka amazi ku majerekani kubavuye kuyahiga ku masoko injerekani bari kuyigura 1000 yaba make akaba 500. Niyo kibazo nk'ubu ngubona ko tuzanye imodoka ivuye Kimisagara kuyahiga kugira yaduhereze urumva n'iki kibazo dufite kuko n'abakiriya dufite bashaka kuducika kuko nta mazi ahari. No kuvanga imodoka nk'ubu bari kuduca 150 kugira imodoka bayizane hano. Hajya rero umwari mwavuze mu Rwanda ngo bimeze gute? I Rwanda urateye imbere gusumba Burundi mukimenya amenye igituma mu Rwanda ruteye imbere gusumba Burundi. Mu Burundi nta mazi mugira, mu Rwanda mufite amazi. Okay, niba muyafise ibi biza gute? U Rwanda rurateye imbere ngo Burundi ngo nta terambere bugira. Siko muvuga ngo nta matara. U Rwanda rwose ngo guzuye amatara. U Rwanda rwose ngo abanyagihugu baracana. Nimba u Rwanda abanyagihugu bose bacana aya magogo y'abanyagihugu aya ava kuki? Mu karere ka Kayonza hari bamwe mu baturage bo mu murenge wa Ruramira bavuga ko batewe impungenge n'ibyangombwa by'ubutaka bwabo batanze kugira ngo bahabwe amashanyarazi none ngo umwaka ukabushize nta mashanyarazi bahawe cyangwa ngo basubizwe ibyangombwa by'ubutaka bwabo batanze. Batanze igipapuro cy'ubutaka nshaka umuriro 2023 none kugeza iki gihe kuri rege ndabahamagara bakambwira ngo bazaza bimaze urabona igihe ho kigeze ni kirekire baraje kudupimira turahamagara buri gihe ntago bashaka kuza bakatubwira ngo tuzaza turahamagara twarahamagaye ubwo rero kugeza n'ubu twarategereje twarahebye umwaka urarangiye. Ndumva mu Rwanda bikomeye burya kugira babashe kukuzanira ikonteri y'amatara canke ariyo mashanyarazi mu kirime cy'iwanyu murinda gutanga impapuro ndangatongo, impapuro z'itongo, impapuro z'iparsera.
ko numva biteye ubwoba kandi biteye impungenge. Burya mwe nta mpungenge mugira, nta makenga, nta vyiyumviro bibi ko bashobora no kubanyaga impapuro zanyu canke amatongo yanyu biciye muri iyo nzira? Sinige zirimo twebwe urabona nk'ubu ngubu twatanze ibyangombwa nta muriro tubona, n'ibyangombwa byacu ntabyo tubona, urumva rero hagatangaho ni ikibazo. Hariho urareba hariho nk'umuntu hari ukuntu afata icyangombwa akaba yakidepurikata akajya kucyandikira kugifatira inguzanyo nko muri banki, nabyo tubifiteho impungenge. Turashaka ko niba badashoboye kuduha n'uwo muriro twagiye kwaka badusubiza icyangombwa. Nifadikanyije na bano banyagihugu kugira impungenge n'amakenga ko hashoboka ku bice 99% kwijana ko amatongo yabo ashobora kunyagwa, ashobora kwibwa na leta y'u Rwanda. Kanatsinda ni na kenshi dukunze kumva ngo leta y'u Rwanda yanyaze amatongo abene gihugu, ari byo bihe n'ubu barimwo bariko barasenyoregwa, aho inzu zimwe bazitaruka bivanye ko bamwe ngo baba baragwanye mu nkotanyi uko nakuriya. Rero nimba bidashoboka icambo cabo nyagihugu, abo baturage leta mudashoboye kubaha amatara nimubasubize impapuro ndangamatongo. Ni n'ubwa mbere numvise nakumiro nibara ku mutemere igihugu cama kibesha abantu ngo nta munyagihugu n'umwe atagira amatara, eka hose ngo hari umuyaga nkuba w'amapano solaire, umuyaga nkuba w'izuba, ikibina biriya bihaya. Ariko ndumva njegenyutse kubona igihugu cy'u Rwanda gihe amatara umwene gihugu kirinda kumusaba urupapuro, arinda kuipoteka urupapuro ndanga matongo. Ni akumiro kadasanzwe. Hama ngire ko mbwira abanyarwanda bakunda kuza ngo Burundi bumeze nguko, ngo Burundi uko nakuriya, nta matara nta amazi, elelele baririmba amajambo agateba kabacikana inkonda. U Rwanda murayafise? Mbega mu Rwanda murayafise aho abanyagihugu bashoboye kumara ukwezi amezi 2 batagira amazi, bagenda ibirometero n'ibirometero kugenda kuzana amazi, kuvomesha umunyagihugu mutoyi aboza nayo kugura ibiharage azoronka kuvomesha ibido 2 canke 3. Hama mwe mufitara ivyo bigenda gute? Reka twongere turabire hamwe kano ka video hama turangize. Itugiraho nukuba mu kizimanye turimo mwijima muri make umuriro. Dufite abana bize bajya bogosha bagashinga aho kogoshera, tukiga gusudira, abana bacu bagasudira nabo bakabona imirimo, dore ko dufite benshi bize bubabereye aho bari hano gusa nta kintu bakora. Tugiye gushesha tujyaho bita kwiyove kuko ari umuriro. Umuriro ntawo nk'ushatse nko gusekuza, ugushesha umwana n'ibindi, wenda nk'izindi serivisi, ushaka nko gufotoza akantu ntago ushobora unikure ku murenge aho bita kwiyove. Mwara nk'isaha 1 n'igice kugenda gusa. Ikintu gusa no hanura abo bene wacu bo mu gihugu cy'u Rwanda ni mutuze, kuko barinda bubaka agashambrete mugaca muja ku materezo sose ku mateleviziyo Rwanda rateye imbere, mugatangura kuyihanga mugasubira mukagira ukuna kuri mwuko murerekana ko brainstorm ubwenge bw'iwanyu budapanze neza. Niko hakundi muba muri mu nzu y'ibinombori, so wanya kayitera iripu igahindura ibara kayisiga n'akarangi, mugaca muja kubwira umuntu amaze imyaka mu nzu y'amatafari ahiye ngo twateye imbere ngo iwacu hasa neza, mugo mukibagira ko ari ikinombori. Ikinombori ubushize nababwiye u Rwanda ni nk'imva, imva irasayangana hanze mugabo indani birabotse. Nama nababwiye umuntu azi ko jembesha Kigali umuzingi w'ibirometero nka 30 canke 40 kare ni usa neza. Asigaye hose periferi, les zones périphériques ya Kigali namarira n'amaborogo. Ziga nzu zose zigerekanza nababwiye ati gende mukore video muvuga ati hari umurundi yitwa Fleury le Patriote yadu challenging, mugende mu Rwanda ushike ku etage ucumbwira ati iyi ni yanaka
izina ry'umunyarwanda umuproprietaire w'umunyarwanda mugende ku yindi mumbwire iyi ni anaka inzu zose u Rwanda rwaragurishijwe inzu zose ni iz'abazungu inzu zose ni iz'abanyamerika inzu zose ni za Qatar inzu zose ni mu Rwanda Kigali mufise inzu yahe y'umunyarwanda ngaho ngi Burundi tubereke i Burundi amayizina yose havuyemo brasserie niyo novuga ko atari mu individu mugo ngaho mu Burundi turafise amayizine menshi amahinguriro ndakivuge mu kirundi gisa n'ikinyarwanda ko ndazwi igifaransa kibagora mu Burundi dufise amahinguriro menshi y'abarundi bwite mu Burundi ugiye muri centre ville mu Burundi aho se hahoze kera ari kirimbiro ry'intambara inzu zose zigerekanze n'iz'abarundi n'iz'umuntu ku gatwe kiwe mugabo i Kigali atari inzu y'umuzungu ni y'umwarabu atari inzu y'umwarabu ni y'umusauza atari inzu y'umusauza ni y'Abaethiopia mufise ubutunzi ubu mbe ikindi naco dukoresha ubwenge mu kuza turishurana mbe ku Rwanda muvuga muratunze genda kuri Google canke mugenda handi hose mwifuza ko muronka amakuru murondera abagwiza atunga batanu muri Afrika u Rwanda ntirurimo murondera abagwiza aba10 muri Afrika u Rwanda ntirurimo murondera abagwiza atunga 200 muri Afrika u Rwanda ntarurimwo murondera abagwiza atunga 30 muri Afrika nta munyarwanda n'umwe arimwo bacamuza kuvuga ngo u Rwanda turatunze twarakize mugwiza atunga wo mu Rwanda muzi ninde muri Afrika ku rugero rw'abagwiza atunga 30 urimwo muteye n'isoni mutunze iki none mwebwe d'abord ndabigarukeko ibintu byose biri mu Rwanda n'ivyo munyamerika abanyamerika babahaye igikorwa cyo kuja guteza umutekano muke muri Kongo kugira biba babahako nico tumubona babashigikira kandi bona bakunda no kubavuganira ubuhoho u Rwanda rwacitse umuji wa Qatar gwahindutse intara ya Qatar aho u Rwanda 98% vyose rutunzwe n'igihugu ca Qatar ukazamva none umwe Qatar ngo yaburijwe n'iki kuza mu gihugu c'u Burundi mweko iki batabaha indege mweko iki bataza n'ivyo bitoro mweko Afrika ibihugu vyo muri Afrika bihiganirwa kugira ubwigenge bireke kugira dependance kuri ivyo bihugu by'abazungu n'abanyaburayi ariko mwebwe mukaza free Africa dushaka pan africanisme dushaka kugira ukuntu Africa yigenge Africa ibe united mugiteze amaboko je reka ndababaza akabazo kamwe u Burundi kuva 2015 tumaze imyaka 10 atamfashanyo inkunga mu kinyarwanda nta mfashanyo nimwe dufise twibaye ko uko uburimyi n'ubworozi tuko tujya ikiremve tucira sheko nta kiduga nta kimanuka ariko Burundi we are still living turacahema turacahumeka turi bazima 10 years ago imyaka 10 narangiye ariko mwebwe u Rwanda batangaje saa moya y'agatondo ko babafatiye ibihano naho nyene bitaraja no mu ngiro vyari ibihano vya rureshwangishwa ngira kugira bahende Kongo mgo Kongo nayo cirakanurira haguruka ngo bafatiye ibihano Rwanda Olivier Duhungire ba Kagame bakabarebe ntaco bitubwiye u Rwanda none n'abanyagihugu bijuju bamwe no umuntu mbona bandika muri commentaire nigihe mu Rwanda ruvuye muri CES baraje none bimaze iki duhomvye iki none ataco muhomvye kuki muri ko muratatabiza none ataco muhomvye mwari mugiye gutora uburongozi bwa CES murondera iki okay nimba mwe muvuga ko mushaka ko Afrika yigenga ko mudakora nka Traore ibihugu byo muri Afrika biko za Burkina Faso Burundi n'ibindi bihugu byinshi by'akarorero les pays pilote biko biragwanira ubwigenge birabe ko vyogerageza gukoresha budget y'igihugu cayo bwite butarenze gusembereza makungu uburundi bukaba buri mu bihugu bwabishoboye 10 years ago Traore nawe nguyo hasigaye gusoko twiyubaka tugakora ibintu vy'amayizine vya rutura kandi bikozwe mu nguvu z'abanyagihugu n'ubutunzi ubutare n'agataka vy'ibihugu vya Afrika kuko bisanzwe bitunze kandi ivyo bitungishije ivyo bihugu vya Burayi na Amerika none mwebwe ibintu vyose ni Qatar
indege Qatar, ibitoro Qatar, ibibuga vy'indege Qatar, igisirikare Qatar, n'utuzu tungahe n'amamiliyaridi yose ngira mu budget y'igihugu cy'u Rwanda ni Amerika. Mugaca muza Qatar yo yovuga ati turahagaritse, mugaca mugura ubudobo mwese ndazi ko mwokwituma mu nzu, nta vyafunga mu kandi wowe yoci bafunga kinywa. Rero nimuze mwitonda kuko tuzi vyinshi turahoze, nta mwanya kwirirwa turaza ngo tuko turahazuka dukompayaringa Burundi n'u Rwanda. Nta na kimwe mwe musumbugwa, nta na kimwe mwe musumbu Burundi, u Rwanda nta na kimwe rusumbu Burundi, nta na kimwe, kandi ivyo musanzwe mubizi. Na nico gituma hagize akantu kabaka mu Rwanda mubona ikintu cyose kibaye mu Rwanda ni special, gaca muza kwikompayaringa ku Burundi. Kubera iki ntushoboye kwikompayaringa ku muntu ubona atagusumba. Uye mfise 10 millions sije kuja kubikompayaringa ku muntu afise ibihumbi 100, no, ahubwo canja ku muntu yarasanzwe ansumvya amahera anje no ati wabonye ko na mfise 10 million. That's it. Mwe muza kwikompayaringa ku Burundi kwera musanzwe mubizi, you were down. Urumva ubu rero bakora baliftinga up mu gusinya amasezerano adashoboka, mu guca mu bisusu, muca hadashoboka, mu musinya ubutinganyi, musubira muja kwica muri Kongo, musinya amasezerano y'amaraso kuko kunwa amaraso mwe wanyu biri facile biroroshe. Iyo ni easy issue ku nkotanyi n'abanyarwanda benshi muri rusangi. Ariko rero ikintu cyose gifise umwanya wacu. Kongo yabazirikiye akantu k'ubwenge, ubu muko muratatabiza Congo is manipulating everybody, every country in the region. Ninde yabahenze ahubwo muri no region bose ubu bari maso, Afrika iri maso, isi iri maso, ntimunagisohoka n'igihugu, ntimunakigenda. Kagame we yaraheruka kumara n'ukwezi kose yakirira abantu mu rugwiro adasohoka. Ikindi naco uzozamva abanyarwanda bakubwira ati ngo urumva ngo Rwanda nta foto y'urugwiro ihari. There is no any picture of Rugwiro village, drone view, side view, front view, nta foto nimwe mufise Rugwiro village. Do you know why? Because Rugwiro village it's equal, ingana na maison de passage y'u Burundi, ingana na ga hotel kamwe ku munyagihugu ki Burundi. But go and see our genda murabe presidence y'u Burundi, murabe classement au niveau ya Afrika, genda murabe drone view urayibona, genda murabe ama side view, ama side yose, ama view yose mushaka kuri presidence y'u Burundi murabona. Twebwe mu Burundi ubu twarihaye intego yo gukora ikintu cyose kivuye mu nguvu z'abarundi. Mwaraje aga stade mwubatse, stade ntwari yanyu urabona kunuko. Yes, we are proud of it. Turayinezerewe kuko ni nguvu z'abanyagihugu. Mwarabonye umunyagihugu akaza ntanze imifuko y'isima ingana uko, ubundi ntanze imifuko y'isima ingana uko, ubundi ntanze intebe zingana uko, ubundi ntanze amabati, ntanze icuma, ntanze amabuye, ntanze gravier, ntanze umusenyi. But you aeroport Qatar, kibuga c'indege Qatar, stade murabizi ni ubutinganyi, arena yoyo ni abasauza, byo dusanzwe tubizi. Uzoza kumpinyuza ko arena atari y'abasauza azombwira igituma abasauza aribo batoza amafaranga kure, aribo ba managing arena. If arena it is a government nimba arena ari bavuga gute mu Kinyarwanda ikintu ca bon reka ndavuga mu Kirundi, nimba ari ubutunzi arena ari ubutunzi bw'u Rwanda gute none iri managed by South African people. Pole sana, ni mumanuke hasi sha kubera musanzwe muri hasi. Ubwo butunzi muvuga ntabwo tubona, nta nubwo mubayemwo na marira. Nimba na hari izo foto z'i Kigali mugira ko ifoto zitatu, kuko mwe mugira kuri arena kagira kuri stade Amahoro, mwaca mugira ku giki kandi haro nabonye no tubarabara nibayitunga presidence yo nimwayerekana nzovuga ko mwateye imbere. Hanyuma ngire ko ndabishura igituma rero nahisemwo kuba challenginga canke kuza kubibasira, nuko mwebwe abanyarwanda rimwe mwatanguye abarundi
tw'abarundi siko twahora abarundi twibayereyeho mu mahoro muri kano karere eka no muri Afrika nzima nta muntu adashingira intaha abarundi ariko guhaguruka mukaza ibintu vyose mutuka Burundi mucoza indongozi muhera ku mukuru w'igihugu umutambukanye wiwe indongozi zose mugasibanganya mukaza ku ma institution y'igihugu mugasibanganya mukaza vyatumye tuvuga ati abantu bibaza ko twebwe turi bijuju tutabona ivyabo Rwanda tutaruzi rero mwe ivyo muzo mubigira abazungu batabazi nane wa muri aka karere nta mwatabazi kanone nabo nyene barabahinyuye the way mu faking ubuzima the way ba discoveringa ico u Rwanda rushoboye naho rugera none biragaragara raba Kongo yabafatiye ibihano indege ntiziguruka umupakira Kampala Kigali Kampala Nairobi ubu uye amakungu yafashe ibihano muri funga mukanda uwo Burundi na Kongo heruka kubirukana na francophone izobera mu Rwanda ntibazoza ibereye mu Rwanda ntibazoza mwiyumvire rero ubwo buremere muri gisebo ubu ntazina umunyarwanda wese afite isoni ahari muharira ibimvuze go and google it muri aba diaspora abanyarwanda amarira bavugana hanze avuga ati ubu hano duca bafa kumva kuri umunyarwanda barirukanga nibinywa amaraso rero nimugira aho muba mubahwe nimwava ku Burundi tuzova ku Rwanda mu ncamake n'ivyo